Ndasubire kuba kaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa ku mureshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu no mwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imboneshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imboneshwa imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaye kaze rero makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize mw'iri joro. Na makuru menshi cyane, na makuru yiri waravugwa mu bisata bitandukanye. Imboneshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV igira ibashikirize mw'iri joro. Reka ndabibutse rero mubanze mu vyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro dutambutsa ku mboneshwa yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imboneshwa imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho 5 kuri 5. Ndabaye kaze rero amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize mw'iri joro. Na makuru agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yaravuye muri ntare Rushatsi House aho yari mu nama n'abashikiranganje, biravuga ko yoba ahuye n'isanganya rikomeye aho ngo umuduga wari umureruye uciye uraswa n'abataramenyekana. Amakuru dufise biravuga ko hoba hari umugwi w'ikiroberi wari witwaje ibigwanisho ngo uciye urasa umuduga wari ureruye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise nuko ngo yoba yagambaniwe na cyane cyane rero bikavuga ko ngo yoba yagambaniwe n'umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD nyeniteka Reverien Ndikuriyo afatekanyeje n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca. Amakuru kandi dufise avuga ko ibi byatewe nuko Jacques Ndirakobuca ndetse n'umushikiranganje ari we mushikiranganje wa mbere w'u Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD bashaka ko bokwikiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, na cyane cyane ko ngo yababujije gufata ingingo bashaka, aho rero banamwagiriza ko ngo yamaze kubohera amaboko imugongo Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Jacques Ndirakobuca. Ikindi kandi Reverien Ndikuriyo apfa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nukungene ngo Reverien Ndikuriyo nawe yarahatswe kwicwa ngo azira isumo yari yahawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ibi byaravuzwe cyane mu makuru menshi atandukanye. Muribuka ukungene Reverien Ndikuriyo yajanwe mu bitaro ngaho mu gihugu ca Kenya ndetse amakara ye akabandanya mera nabi bikaza no kurangira yimuriwe mu bitaro vyo ngaho mu Barabu i Dubai. Byose rero ngo nta yindi imvo n'imvano ngo urwari isumu murantunga ryari isumu yari yahawe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Vyaravuzwe cyane mu makuru menshi aho bagarukaga kukungene ngo Evariste Ndayishimiye yanze no kuva mu gacerere ngatangaze ibijanye n'amagara ya Reverien Ndikuriyo. Bamwe ngiyo bamubazaga ibijanye n'amagara ya Reverien Ndikuriyo yabishura ko ameze neza, abandi nabo ngo agaca yinumira ntagire ico atangaje. Reverien Ndikuriyo rero yaramye arashavura cyane ndetse yuravye neza ubona ko banyenyurana hagati mu mugambwe CNDD-FDD aho Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubona ko harimo icuka kibi hagati yabo ndetse binagaragara ko umwe ashobora kuzogandagura uyundi. Binanavuga ko rero Evariste Ndayishimiye afite ishavu ngo kuba Reverien Ndikuriyo akiri mu mabanga y'umugambwe CNDD-FDD kuko yashakaga kumwikiza kugira ngo ntibizobandanye kumugora mu kurongora umugambwe CNDD-FDD ndetse no kuguma ku butegetsi. Reverien Ndikuriyo rero acumva ayo magambo yaciye ashavura cyane ndetse nawe aca arahiga avuga ko nawe azokwihora mu gihe Evariste Ndayishimiye ngo azoba akiri ku butegetsi arongoye umugambwe CNDD-FDD ndetse n'igihugu muri rusange. Reverien Ndikuriyo ntazohema ngo ntazosinzira ntazotora itiro. Ibi rero biranavuga ko na cyane na bamwe mu banyamugambwe CNDD-FDD byaranumvikanye mu magambo menshi cyane ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse no umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyeniteka Reverien Ndikuriyo bamye banyinyurana, umwe ati weho ntuzosimbura undi nawe ati ntuzosimbura kuko ntusumvye. Ukumva ko rero hagati yabo harimo icuka kibi
binavuga ko rero arico coba catumye Reveriyano Ndikuriyo agambanira umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu rero ni ishavu ntangere ku banyagihugu b'u Burundi, ni ishavu ntangere ku muryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho bivuga ko kuri ubu Evariste Ndayishimiye aciye ajanwa mu bitaro ngo bivanye no kungene nyene igisanganya yari ikomeye cane. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye arashavuye cane, ndetse na Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nawe kwigumya vyase aciye akorora amosozi. Gusa iyo uravye Reveriyano Ndikuriyo arashengereye, urabona ko ariko aratwenga bivanye nuko nyene ivyo yakoze abizi. Ni ishavu rero ku banyagihugu b'u Burundi, ni ijoro rishavuje cane kubishikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mw'iri joro. Turaza kubandanya dukora amatohoza tumenye uko vyifashe mu bitaro aho yaciye ajanwa gukurikiranwa, tumenye nimba vyakomeye cane ku buryo yoba ashobora kunguruzwa mu bitaro. Turaza kubashikiriza amakuru ku buryo bw'idonido mu gatondo yuko amagara y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba aramutse. Reka tubandanirize amakuru n'ubundi ngaha mu Burundi. Mu minsi iheze mwarumvise isanganya ry'ubwato bwabaye, rikavuga ko rero hari harimo abasirikare ndetse kuri ubu babuzwe irengero. Kuri ubu rero hari amakuru dufise ajanye n'abasoda babiri ngo barokotse muri irya sanganya ry'ubwato bwa gisirikare muri Tanganyika. Turabandanya gukurikirana amakuru y'ubwato bwa gisirikare bwazanywe mu kiyaga Tanganyika kugwa gatanu uheze igenekerezo rya 18 ndamukiza 2025, mu gihe bwari buvuye ahitwa ubwari gutora abasirikare bari bakomeretse. Ubu ni imiryango y'abasoda iratanguye kumenya ababo bahitanywe n'iryo sanganya. Hari ndetse abariko baratwandikira batubaza ko ngo hari amakuru y'ababo. Igisirikare kirakwiriye kuvuga kuva mu gacerere kigatanga amakuru atomoye kuri iri sanganya. Ibyo twamaze gutohoza ni ibikurikira. Mw'ijoro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu, ubwato buto bwa marine bita Vedete bwavuye mu Rumonge isaha zitanu z'ijoro. Ubwo bwato bwagenewe gutwara abantu 12, ariko ngo bwari burongowe na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Bradoke akorera mu iperereza rya gisirikare, ariko bikavuga ko ngo uyu yaba azwi mu bwicanyi bwinshi ndetse no kunyuruza abantu ngo bakaburwa irengero. Bradoke yagiye ajanye n'abandi basoda babiri. Isaha 11 zo mu gatondo ubwato bwari buvuye ahitwa ubwari nyene butera buja mu Rumonge. Ubwo bwato ngo bwavuye ubwari burimwo abasirikare 15, ibikoresho vyabo vya gisirikare ndetse n'imizigo yabo. Twarabajije impamvu ubwo bwato bwagenda mw'ijoro buvayo bwagenda nyene mw'ijoro bukavayo butaranaca neza. Batwishuye ko ngo ari mu ntumbero yo kwinyegeza ngo ngo ntibaraswe nabo bari bahanganye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Makuru dufise avuga ko igihe ubwato bwava ubwari hariho akavura, mu nyuma ngo buhura n'ipfunda ibizwi nka vague mu ndimi z'amahanga ikomeye cane, ngo buca buriyubika. Benshi mu basirikare bwari buzanye ngo bari abakomeretse kandi nta ajire zo kubakingira kurwibira bari bambaye. Abo basoda kandi baciye ngo bakorokera muri Tanganyika. Amakuru dufise avuga kandi ko hari abasirikare bakeyi ngo bari bashoboye kuguma hejuru ngo ku bwato bwubitse, ariko ngo buke kubera ngo babuze gitabarwa ngo mu kiringo c'imisi 3 bahavuye bakorokera mu mazi nabo. Amakuru kandi dufise abandanya avuga ko abasirikare babiri bashoboye kurokoka. Umwe muri bo ni Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Bradok
ngo yoba yaratowe n'abarovyi muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo kuwa mbere igenekerezo rya 21 ndamukiza 2025. Amakuru kandi dufise avuga ko Baradoke ngo yoba agwariye muri bimwe mu bitaro ngaha i Bujumbura. Ubundi ntituramenya neza umwidondoro wiwe. Aya makuru avuga kandi ko Baradoke we ngo yari yambaye gilet de sauvetage. Amakuru dufise kandi abandanya yemeza ko mu basoda 15 bari muri ubwo bwato 13 ko kugeza ubu atagakuru kabo ata nibiziga byabo biranaboneka. Aya makuru kandi abandanya avuga ko n'ubwato ngo butaratorwa gushika amajingaya. Abanyagihugu rero baraheze mu gacerere bariko baribaza ibibazo ntangere. Umwe yatwandikiye atubaza ati mbega kubera iki abo basoda bose batari bambaye gilet de sauvetage ndetse na riryango ikirere cari kibi, imvura yariko iragwa n'ipfunda yari nyinshi mu kiyaga. Undi nawe yatwandikiye atubaza ati mbega kubera iki ubwo bwato bugenewe abantu 12 bwapakiye abantu 15 gushiraho ibigwanisho ndetse n'imizigo vyabo. Undi nawe yatwibajije ikibazo kigira giti mbega kubera iki bano basoda bagiye gutorwa n'abakozi bo mwiperereza na rya gisirikare barimwo ndetse umwicanyi rurangiranwa aho kurungika abasirikare bo muri marine. Hano hantu harakenewe amatohoza yimbitse. Igisirikare ntigikwiriye kuguma kinumye mu gihe imiryango y'abasirikare ifise ibibazo byinshi. Turasabye imiryango yaburiye ababo muri rino sanganya ibandanye yihangana. Hari ahantu tubona umengo hari ipfungu mu byabaye muri rino sanganya. Birahambaye ko dufashanya kumenya ivyari byo. Turabandanya rero dukora amatohoza tumenye ibyo babyihishe inyuma y'ubwo bwato bwakoze iyo sanganya ndetse n'icatumye hajayo uyu umukuru w'iperereza aho kohereza abasirikare bakora mu bijanye n'amato ndetse cyangwa se ba marine. Turaza kumenya ico cari cihishe inyuma y'ivyo byose byakozwe. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru twabashikizaga mwiri joro tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kuba agezwe ko mushikirizwa n'imbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV.